ibitangaza Yesu akora. Urahawe kaze muri uyu mwanya w'ikiganiro c'intahe kuri Radio Voix d'Espoir, ijwi riremesha. Bakunzi ba Radio Voix d'Espoir, ijwi riremesha, turabaramukije mwese muri ko muradukurikirana aho muri hose, tubipfuriza kugubwa neza mu mwami Imana. Nkuko mwamaze kuvyumva, turi mu mwanya w'ikiganiro cyo gushinga intahe. Ni ikiganiro rero musanzwe mutegurirwa na jewe Desire Bigirimana, mukagishikirizwa na Radio Voix d'Espoir, ijwi riremesha. Nkuko bisanzwe, inahe irarema, iraremesha, irafasha bari mu rugendo rwo kuja mu ijuru bakumva bongeye ingomezi zo gukorera Imana. Tukaba rero twizera ko mwese muri ko muradukurikirana aho muri hose mu mpande zine z'isi, mwese ko muguwe neza, aho muri ko mudukurikirana muciye kuri FM MHz 94 n'ibice bitatu, ko ari hano mu gisagara ca Bujumbura no mu kiyaya ca Rusizi. Hagati mu gihugu ni kwijana indwi n'ibice 8, hakurya y'amazi naho ni kuri site web kuri West3 akaburungu Radio Voix d'Espoir akaburungu org, eka no kuri page ya Facebook wanditse Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha, naho nyene udukurikirana ikibiriraho. Saho gusa rero mushobora kudutora muciye kuri YouTube wanditse Voix d'Espoir Web TV, naho nyene iki kiganiro ushobora kugisangaho kikagufasha wewe uri kurakurikirana Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha, cyangwa ugaca kuri TikTok cyangwa kuri Instagram no kuri Twitter, hose birashoboka. Twizera ko mwese rero mwamaze kwiyegereza insakaza amajwi zanyu, amaradio yanyu, nibaza ko muri ko muradukurikirana aho muri hose. Aho rero kuri uyu munsi uri hejuru, nkuko twama tubikora, tukabazanira abatumire batandukanye kugira ngo dusangire nabo kandi bongere basangize n'abanywanyi bacu intahe za bimwe mu vy'Imana yabakoreye. No kuvuga ko ikiganiro c'intahe kiriho ku bwanyu kugira ngo muremeshwe, mufashwe mu byo muri bimwe Imana iba yarakoreye abari mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Intahiro zijanye no kuba umuntu yarakize ubugwayi, kuba umuntu yarakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza, akihana ivyaha ibi na biriya, kuba ukuboko kw'Imana kwarabanye nawe mu bihe bitagiye vyoroha ku bugingo bwiwe. Nizo nahe rero tugenda twakira. Rero kuri uyu munsi rero uri hejuru, hari n'abahora badusangiza intahe zijanye n'urugendo rwabo urw'agakiza. Kuri uyu munsi rero uri hejuru, tukaba tuza kuyaga n'umutumire w'iteka. Ndamubona hano mu bwami bwa Voix d'Espoir, arashajije, namwe murabibona muri costume yirabura, asa neza cyane. Akaba ari umutumire w'iteka, akaba yitwa Sinzoyiheba Ferdinand. Akaba ari we turi kumwe hano muri studio za Radio Voix d'Espoir Jiremesha kugira ngo adushingire intahe, atubwire uko Imana yamukijije uburagi. Mutumire wacu turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Murumva rero yuko ari we mutumire w'iteka twakiriye kuri uyu munsi. Akaba asanzwe rero avuka mu ntara ya Bururi Ikiremba, niho avuka, ariko ubu akaba asanzwe aba mu ntara ya Bubanza muri commune Gihanga. Akaba mbere ndetse ari n'umwigisha mu kigo Kanura kiri Gihanga kuri centre, aho ahamaze igihe kitari gitakorera kuva mu mwaka wa 2018 kugera ku mwaka wa 2024. Kuri itarike nyene turiko, akaba asanzwe ari umwigisha afasha abagendana ubumuga bwo kutabona. Rero tuza kuyaga ku ntahe ijanye nuko Imana yamukijije uburagi. Mbega abantu benshi barashobora kwibaza ko mbega uburagi ni iki? Uburagi ni ingwara canke nikiza gituma umuntu adashobora gusohora ijwi iyo ariko aravuga canke iyo ariko arayaga n'abandi. Uburagi rero hari ubuvukanwa, kuko hariho abantu bashobora kuvuga ngo kanaka yavukanye uburagi, canke bugashika buturutse ku ngwara canke kwisanganya umuntu ashobora kugira akisanga yabaye ikiragi kandi ubwa mbere yahora ari umuntu avuga. Rero reka duhe ikaze umutumire wacu Ferdinand Sinzoyiheba kugira ngo aramutse abanywanyi ba Radio Voix d'Espoir Jiremesha. Twidondore, turamuhaye ikaze. Murakoze cyane, ikaze muduhaye. Hama ku mazina yanje nitwa Sinzoyiheba Ferdinand. Yego. Nkaba nkuko mwamaze kubivuga
abandi bamaze kuvyumva nkaba navukiye mu ntara ya Bururi yego ni naho nakuriye kandi ni naho nihaniye Imana yabanye nanje navukiye mu muryango w'abantu badakijijwe ariko Imana ingirira ubuntu intoranya muri bo none rero nanje ndaramukije ubwoko bw'Imana yego abo dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru abo dusangiye intambara n'amarushwa Yesu abahezagire ego urakoze cyane Ferdinand abanywanyi bacu ngo Ferdinand sinzoyiheba ngo arabaramukije cyane twizeye ko mwese muri ko muradukurikirana aho muri hose none Ferdinand mbega ko amaze kutubwira uriwe abo turi kumwe nizera ko amaze kukumva ubu turi ko tuyaga ushobora kuba ukiri umusore canke wowe wubatse mbega mu bwana bwawe vyagenze gute wakuze gute kugira ngo abari ko baradukurikirana bumve neza na neza Ferdinand uwariwe mu byo yaciyemo mu bwana kugera n'isaha turiko tuyaga murakoze cyane uwo mwanya tuvugana ndubatse yego ufise umudamu umwe n'ikibondo twiteguriye kwakira Imana izoturosa mu minsi iri imbere amen hama ibikurikirana byo mu bwana bwanje nije ndifura mu muryango mu nzu kwa Mutama nyuma yanje hariyo batandatu umwe Imana yaramushimye kiramujana yego tarabanza kubona ibitubayemo byo muri iyi si hama ibisigaye nabyo ibyaranze ubuzima bwanje nakuze umuntu akunda gusenga uko maze guca ubwenge umubyeyi wanje mama yarabwiye abantu abwira Imana ati jewe ndagomba ko umwana wanje azoba umukozi w'Imana yego ndagomba ko azoba umukristo abushitse yego rero bimaze kugenda uko ndakura ko nagiye ndakura murazi ibigora abana bibaho ugasanga kubagana birabaho narabibayemo igihe gitoya ko mama yaduhimiriza kuba mu gitondo kuzinduka mu miga y'abana mu gatondo yego ngahitana barumuna banje tukajana ariko kubera uwo tugwana ari satani kandi yanka agakiza yego harageze igihe turagomba kugambararira abavyeyi ukuntu twabagambararira yarashobora kutuvyura kuko aho twaca ahantu hatameze neza hari amashamba muraza ahantu ruguru rero ayo mashamba twaratinya kubera urume muri uko gutinya rero Mutamakazi yashobora kutuvyura nka 11 z'agatondo kubera hari agatambuko yego ugasanga tuciye dukatira mu kayira tukagenda tukamwereka ko tugiye twagera mu kayira tugaca twicara tukarindira ko abandi basohoka umunsi rero wo kubiheba canke wo kugira ishurirwa ryo kubivamwo twaramuhenze turamubwira ngo turagiye tugeze mu kayira tuca turicara nawe kumbe yaje inyuma yacu duhuye rero aca tubaza ngo kubera iki mutashe kandi aho twari twagiye twanka tumubwira duti dusanze basohotse yego kandi twari tumubeshe kubw'ibyo amaraso ya Yesu ahaboneke hama rero we wacaragenda ageze ku rusengero niho yasanga bariko bararirimba ngo abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana amen amen natwe twatashe ageze muhira yarameze nk'udukarira nanje maze kumera nk'unkarira ndabona ko ibyo nakoze atari byiza nateye imbuto mbi muri barumuna banje cyafata ingingo yo kubiheba yego yego wahavuye ufata ingingo yo guheba uko gukubagana uko gutumvira abavyeyi yego mbega hari ryari mbega kugira ufata iyo ngingo byari bya ubwo ntihashobora kuba hariho uwundi umuntu yoba yaraguhanuye uretse abo muvukana n'abavyeyi bawe ijwi ryo mu mutima niryo ryagiye ribana nanje nkumva ko mu mutima mbuza amahoro kubera nashavuje mama kubera barumunanje ngomba kubateramo imbuto mbi kandi ari je ndi mukuru muri bo nashobora kubahanura kubagira inama uko bakwiye gukora yego
ndumva rero ko Imana yagukoreye ibikomeye cyane Ferdinand sinzoyiheba. Yego. Mbega tukubaze gato ubwo bwana bwawe ko tubwiye ko wakubagana mu buryo nyabaki, ubwo kuba ikiragi umaze gukura ubwo nivyo bavyaturutse muri uko gukubagana kwawe ukiri mu bwana? Oya. Yari ishure y'Imana. Yego. Tubwiye ko ryari ishure ry'Imana, ryari ishure ry'Imana mu buryo nyabaki, kuko hariho abantu bariko barakurikirana Radio Voix d'Espoir Jules Remeshe batumva ishure ry'Imana ryari ryo, aca yibaza ati mbega ugiye mu ishure ry'Imana utwara amakaye, utwara amakaramu, utwara amakreyo, utwara amagome n'ibindi, mbega iryo shure ry'Imana uriko uratubwira ryari rimeze gute, waginjiyemwo gute, nimba ritaturutse muri uko gukubagana kwawe ukiri umwana? Murakoze cyane. Hama icyo byavuye ko Imana irigisha umuntu adatwaye amakaye, ikamwigishiriza mu by'imwereka canke mu by'imukorera. Uko kuva mu bwana bwanje nagerageje gutanga incamake, nagiye ndongorwa n'ijwi ryo mu mutima. Yego. Hari mu mwaka wa 2009 na 8. Nari ahantu mu murima ndi kumwe na mama na mukuru wiwe. Rero niho numvise ijwi rimbarira, kuko ico gihe nari ngisengera, je natanguriye gusengera mu shengero ry'aba Emmanuel. Mu nyuma maze kumva iryo jwi, arambwira, haza umuntu mwijwi arambwira ngo Ferdinand, ukwiye guheba imitobe ihiye, kuko byanzoga z'ibitoki ziba ziraye ubwa zitagiramo umwambiro. Arambwira ati ukwiye guheba imitobe ihiye ukayibona nk'inzoga zihiye, kugira ngo nze ndakugire rurangiranwa mu muryango iwanyu. Kugira ngo nze ndagutoranye mu muryango iwanyu. Akimbwiye ibyo bintu niko guca mbwira mutamakazi mama ibyo mbwiwe. Acarambarira uwo mukuru we bari kumwe, asanzwe ari umupantekote, asengera kubwiriza bw'ikarambi, akaba diakonikazi. Carambwira ngo mwana bikagushobokera urazobigenza uko. Agejeje kumbwira uko, camera nk'usinziriye, camona umutima uje wasamye. Canumva ijwi rimbwiye ngo umutima wawe wahora wasamiye imitobe ibize, ariko guhera ubu ntugisubira kunyotegwa ukundi, wa mutima ucurugara. Sinasubiye kunyotegwa. Umuyomba wanje musaza wa mama yarafise aho banywera imitobe cyangwa icyo nokwita akabari k'imitobe. Yarampa imyamitobe nkamubwira nti jewe narafashe ingingo mfashijwemo n'Imana, nta mitobe nzosubira kunywa. Biramubabaza. Mu nyuma rero guhera iyo saha sinasubiye kunyotegwa, gushika n'ubu sinyotegwa. Ndatunzwe n'amazi n'amata n'icayi rimwe bidafata urugero rurerure. Ego, urumva yuko Imana yakugendereye. Hama rero reka uratubwira yuko ubwo buragikumbure butaturutse mu gukubagana kwawe ko mu bwana, ariko ushobora kuba bwaturutse ngo kwishure Imana yari kwiragucishamwo. Ariko rero iryo shure nyezina, mbega waginjiyemo ngana gute, waginjiyemo gute, wagifashemo gute? Murakoze cyane. Naginjiyemo ngana kunyene nkuze, uko biratwaye nk'imyaka ashika kuri 3. Yego. Rero uko vyaje si gihano kandi si ikintu ariko ndigishwa canke ndacugwa. Nari mu ruganda kugira ngo ibizomba ko canke ivyambaye ko uzovyumva canke uzobibona aze nawe yumve yuko Imana ishobora kwigisha umuntu atari uko imwanse. Rero mu ncamake iryo shure ni shure ryo kumenya ko umuntu ari mu buzima ubu bushobora guhinduka akaba mu bundi, bwari bwiza bukaba bubi, atari uko Imana imwase, ari kugira ngo imuronderemwo kuba igikoresho ciza cejejwe. Ego Ferdinand sinzoyiheba, umaze kuba muri iryo shure ry'Imana, ishure rijanye no kuba ikiragi, mbega umunsi wa mbere wisanga wamaze kuba ikiragi vyagenze gute? Hari igihe ki wavyisanzemo gute? Murakoze cyane. No kuvuga hari mu kwezi k'8 muri 2021. Ego. Nari
nagiye kuramukanya ahantu ngaha muri rirare ahantu bita kuw'interekwa ego niho nagize ihishurirwa mu nzozi ndyamye ndabona ndi ruguru muhira mbona tugiye guhura n'abantu babiri umudamu umwe n'umukobwa wiwe nawo uwo mukobwa twari twariganye mu mugamba yego yavuka i Makamba rero mbona turaramukanije ntarabarengana carambaza ngo ko wavyibushe cyane ni nutwo kujya twareta njya nkatujyana umutima mwiza amen ngo ni byiza abo nce ndabarengana ndagenda ngeze imbere dusubira guhura n'abandi babiri bambaza cya kibazo ndabishura kwa kundi nyene nkirangije kubishura kwa kundi nyene niho nagiye mbona haje mu kanwa insinga babohesha ivyuma bita filigatire ego mu kirundi sinumva neza uko nogisobanura rero zica zirazitanya mu menyo mu misaya yose aho wari mu ndoto nari mu ndoto ego hama rero bimaze kuzitanya imisaya yose sinasubira kuvuga mugaba abantu babiri duhuye ubugira kabiri baracahagaze ngaho nyene bagihagaze aho nyene vyagiye kurangira mbona ndiko ndagwana kugira ngo izo nsinga ndazicagagure zive mu menyo nshobore kuvuga yego biranka mu nyuma rero ko vyagiye kurangira ngerageje guca mu ncamake nagiye kubona ndose ingene iyo filigatire ndayikwega ikiracika imaze gucika rero naciye ndayizikurayo zose ba bantu bari bahagaze ngaho baca barambwira vyagiye kurangira mbona ndiko ndakwega isogi zo munda kujya bakwega isogi z'ibitungwa ziwawe canke ziwanje ndazikura mu nda zica mu kanwa kujya banyogonya isogi z'ibitungwa ngize aho nozikura zose ngo zihere ba bantu twari turi kumwe ca bambwira ngo zicira aho nyene ntuzikureyo zose niba zikureyo zose ucupfa yego bimaze kugenda uko rero ndagira ntireka ndazikureyo uwo mwanya narumvise ijwi ndazikuyeyo zirangiye ko iryo joro naraye mfunguye ibiraya narangije mvuga ngo twaturaya nafungura ndatugarukanye ca ndikangura maze kwikangura rero ibyo bintu ndagira imigabo yo kuvyandika mu gitabo muri aka gatabo mubona nagendanye kuko iyo ngize inzozi kenshi hari igihe nca ndavyandika ngaha rero sinaba nkivyandika ngumaho ngira ntibizohera haragera igihe ndabwira abakozi b'Imana je umutwe wanje uzanye ibintu kenshi birakunda kuca biba none ngomba mu ndambike kubiganza mu nsengere Imana izime kuvyitwaramo neza ngo waryamye warushe nyamukozi Imana yambwiye ngo waryamye warushe ngo nivyazanywe n'umutwe ngo ntaco bitwaye inyuma y'uko kwezi k'umunani n'uko 9 nasubiye ku kazi nagiye kubona nari mpejeje kwigisha abana ijambo ry'Imana mu ijoro uko turafise amasengesho imbere yuko twinjira mu madorotware kuryama aho wigisha aho nyene sanzwe nkorera rero mu ijoro duhejeje kwiga ijambo ry'Imana twasenze ntimugira ijoro ryiza mwese murara amahoro turinjira turaryama njyama nk'abandi bose maze kuryama nk'abandi bose nikangwe mu gitondo ntumva ntavuga maze kwikangura ntumva ntavuga ugutwi kumwe kwarumva ibintu vy'indani kure nkumva ijwi riri kure yego bimaze kugenda uko rero baramvugisha biranka ko mvuga ndagerageza kuvuga biranka ndateba ndandika ndabwira abo turarana nti jewe iki gitondo Imana ntibishimiye ko mbandanya kuvuga kandi ko mbandanya kumva mbona mukubita iminwa gusa sintaho ivyo muri ko muravuga ni munyandikire yego rero bamwe baragerageje kubifashamwo bakandika abandi nabo bakavyanka rero mu ncamake nashoboye kumara ikiringo c'indwi zibiri cyandagenda kwa muganga yego muganga icyo yakoze yandungitse ku mudokiteri uwo mudokiteri yampaye umuti ambarira ngo bica bihera ugutwi kumwe niko kwazibutse ukundi na nyajwi biranka yego
bimaze kwanka rero niko guca nitura abaganga bakuru aho bandangiye umuganga ashobora kubivura muri maison medicale ajya mu Bwiza. Yego. Rero niho nashoboye kubandanya nivuza, uwo muganga arankurikirana aranyandikira ibipimo bitandukanye. Ivyo bipimo vyose ndabikoresha vyaranse. Baranshira mu maradiyo atandukanye biranka. Bariko barapima ubu buringoti buzana ijwi, baraba ikibazo bwoba bwaragize biranka. Mu nyuma rero niho uwo muganga yahavuye anyandikira kuja gukogwa. Amaze kunyandikira kuja gukogwa isango ya mbere pastori asanzwe andongoye Igihanga carambwira ngo bisibe ntugende kuko ukagenda urashobora kutagaruka. Maze kumva uko nanje umutima wamaze kuja mu kirere, noneho ndapfuye. Jaho naguma ngira nti noneho ndapfuye ntarongoye, umva ko cyari ikibazo kitoroshe. Rero niyo sango ya mbere ndayisiba. Igira kabiri naragiye, icyo gihe nagenda rero wa mudokiteri arumigwa amaze gusubira kumbona ati kumbe nturakira. Cyane amwandikira nti vyanse, ahubwo ubu hageze yaho numva ko amahaha agomba guturika kubera numva arimwo impwemu nyinshi. Rero ashira ku isango y'ikibiriraho. Ati ubure ntitukirondera amafaranga, turondera gukiza wewe. Rondera ukugwaza ejo uzokogwa. Ashanyandikira kuja muri wa Karede. Naraciye hajya ku Ntahangwa. Ndarondera umukozi w'Imana kugira ngo ndambike kwibiganza. Nimba bizorangirira muri bloke, nimba nzovayo mugabo numve kwibiganza by'abakozi b'Imana imbere ko ninjira byankozeko. Rero naragiye, ubu ndondera ndamubura, cyasanga uwahari aruri imodoka aragiye. Hari umuntu nahasanze Imana imumugisha cyane. Yakoze igikorwa gikomeye acariruka aramuhagarika. Caragaruka aranjana mubiri we aransengera. Kuko ico gihe ukuvuga kwanje narandika ibyo nagomba byose narandika. Mu nyuma rero niko kuca asengera, nca ndavaho ndagenda muri wa Karede kugira ngo mbonane n'usinziriza. Ujya bita anesthesiste. Turabonana arambara ati ejo uzoza amasaha yo mu gatondo ya saa 8. Nagiye mu gitondo barangirira ibindi bipimo saa 8 aranyandikira ingene bazosinziza. Bukeye arampa n'impanuro nyene uwo mwanya. Bukeye niko guca ambarira ati ejo ntuzofungura uzokogwa. Ndamwandikira ndamubaza nti muganga nimba atari banga mwombarira aho muzobaga hariho, muzobaga mu muhogo muzobaga he? Yambwiye ngo iryo si biwawe, umuganga ni wamenye icyo azokora. Ni murakoze. Bukeye rero niho kucanza no mugwaza. Tumaze gushika imbere yaho badukorera, sanga hari abandi bangahe babiri bahari. Mugabo muri uwo mwanya nkiraho numva ijwi rimbari yatirondera umuntu agusengere winjire muri bloke babanje kugusengera. Ndamurondera kubera icyo kibazo cyo kutavuga ntawe narose. Ariko kubera Imana itabura uko ibigenza kandi igomba kwigaragaza iciri, nabonye umumama aje mu gashururu nkanura n'amaso. Acarankora ko aravuga ngo wewe ugere winjire gukogwa. Ngo reka ndagusengere. Acarasenga isengesho kubera numvisha ugutwi kumwe. Acarasenga isengesho aravuga ngo Mana nimba uyu ari umukozi wawe wahamagaye ngo agukorere, nkuko wongeye iminsi Hezekiya nawe n'umwongera iminsi yo kubaho. Ntitwasi imbugita ariko turagomba ko ari we w'umukora aho bibereye. Agihejeje kuvuga uko haca haza uje gutoza amafaranga ajya yibanze. Anyaka amahera menshi, ndamwandikira ndamubwira nti ayo ntayo mfise aya. Ati tumuha kugwaje aje kuzana yandi. Akigiye wa muganga
wo muri maison medicale acaza yihuse ati ntiturondera amahera turondera ukiza wewe caranjana aranyereka aho nihindurira amaze kunjana aho nihindurira ndafukama ndamanika ibiganza ndabwira Imana mu mutima wavuze ko no mu rupfu tuzoba turi kumwe no kuri aka gatanda nako abari ubanza kurira nanje nze gukurikira ibyo ugomba bari byo bikoreka ndabona abankuze ku bitugu banyereka ko nkwiye kunyarutsa kugira nurire ku gatanda ndaheza ndurira ku gatanda naherutse kubona bamboshe ku kuboko ivyakurikiye ntavyo nabonye kuko umva ko baciye bakora ibyo bize barasinziriza uco gihe banteye bansinzirije wese nuko vyagenze. Ego ndumva ko Ferdinand sinzoyiheba nibyo kuri Imana yagukoreye ibintu bikomeye cyane kuba ariko barakurikirana Radio Voix d'Espoir Jiremesha twibutse ko turi mu kiganiro cyo gushinga intahe aho Ferdinand sinzoyiheba asanzwe ari umwigisha muri Centre Kanura Igihanga mu kigo kijeje kwigisha abagendana ubumuga bwo kutabona aho rero ari hano mu bwami bwa Voix d'Espoir kugira ngo adushingire naha tubwire uko Imana yamukijije uburagi. None Ferdinand ko atubwiye yuko mu nzozi za mbere watanguye kubona wabonye uri kumwe n'abana babigemeye bava Makamba, mbega ubwo buragi nibwo bwaraturutse kuri bo canke yari imvugo ngereranyo y'Imana yari kwira kwigisha? Iyo mvugo Imana ifise imvugo nyinshi kandi ifise uko ihishura ikintu mu buryo butandukanye. Yego yanyeretse ishusho yabo bakobwa ariko ubwo buragi birashoboka ko bwaturutse ku bakobwa nyene bo baragize ifuhe kuko harimo umwe atari muri abo b'imakamba waho nsanzwe mbaye nyene hari Igihanga yagerageje kunshaka ariko kumva zuko nanje numva ijwi ryo mu mutima ritavyemeye kandi atari uwiwanje navyumva mu mutima nagerageje kumwihakana nawe cyahitamo gukoresha ivyo. Ego ndumva yuko ibintu byawe bikomeye cyane ko Imana yakwiyeretse kandi yagukuye ahantu hakomeye cyane. None Ferdinand sinzoyiheba umaze kuba muri ico gihe wabaye kuri ako gatanda hama abaganga bakagusinziriza bakakuvura, mbega uba waramenye uruhande boba barakoze nyezina canke hoho uvuga yuko bishobora kuba byaraturutse ko yoba yagufashe gute umaze kuba muri ivyo bihe wabaye muri kwa muganga? No kuvuga yuko uko yamfashe ndi muri ivyo bihe byo kwa muganga umuganga yagerageje gukora ivyo ashoboye kubera wewe yari yamaze kungirira impuhwe. Yego arabona ko ari kibazo kitoroshe ariko nsubiye inyuma gatoya buca ninjira mu aho badukorera. Yego nabonye ndi muri mu modokari aya mabisi cambona ninjiranyeyo n'umujenama umwe asanzwe akorera hajya ku ishengero ry'Igihanga centre. Yego mbona amanitse ukuboko yerekana iyo turiko turaja mbona ariko anyereka igisagara gishasha aravuga ngo ndabona ko mugiye hariya. Yego rero umumama twari turi kumwe mbona azanye Bibiliya twurira iyo bisi. Yego twuriye iyo bisi nagiye kubona haje abantu baradutemagura baratemagura abantu bose bari muri iyo bisi. Hasohokamo jewe na nyamumama n'uwo mujenama. Tumaze gushika hasi nkabonanya abantu bahuye n'umuntu baca bamutema bakorora izosi ariko twebwe twaragerageje Imana kurengana, Imana iradukingira biragenda neza. Ego ndumva rero yuko Imana yashishikaye kukwiyereka biciye cyane cyane mu buryo bw'inzozi. Ferdinand sinzoyiheba, mbega umaze kuba muri ivyo bibazo ivyo byo kuba mu mwanya wo gukorwa mu bitaro uba wamazeyo igihe kingana gute? Mbega umuryango wagukurikirana mu buryo nyabaki? Mbehoho no ku kazi ubwo byarakunda kusubira kuronka inkomezi z'umufuko nk'uko vyahora? Ubwo ku kazi byarakunda kusubira gutonda nk'uko vyari vyamye?
mu ncamake ku kazi ntivyari byoroshe kubana n'abagendana ubumuga bwo kutabona nawe utavuga muca mwumva yuko bigoye kugira ngo mushobore guhuza kuri kimwe n'ikindi n'abo banyeshuri bagendana ubumuga bwo kutavuga. Rero kwa muganga mu muryango kunkurikirana ntivyari byoroshe, ntivyari byoroshe kuko nk'abo usanga baruguru batazi kwandika byaca bibagora cyane kugira ngo ushobore kuvugana nabo. Kwa muganga nta gihe kinini namazeyo kuko wa muntu yansengera avuga ngo Mana ukongera imyaka Hezekiya n'uyu nawe umwongere iminsi yo kubaho. Narashitse mu aho badukorera bica biranka yuko turi bukogwe ukuntu vyase uburyo turi bukogwe Imana yaciye yungura ubwenge uwo muganga aca banza gukora ico bita ntuze laryngoscopy babanza kumurika mu mihogo babona ko utu turingoti twijwi atakibazo dufise kandi ariho barondera gukora baca barabiheba. Babihevye rero baca banjana muri cya kibanza bashiramwo abarindiriye kwikangura. Ninjiye mu gitondo nagiye kugaruka ku isi amasaha y'umugoroba amasaha ya 12 nagiye kumva kubera numva ijwi ritoya umuganga ahagaze hejuru yanje avuga ngo Ferdinand Imana iramwemereye kagaruka ku isi arikanguye. Agejeje kuvuga uko jewe naciye nsubira gusinzira nsubira muri koma kuko uwo mwanya nyene ntivyashotse anesthesia imperamu yarashoboye kumara nk'ikiringo c'indwi zitatu. Mugabo uwo munsi nyene cyangwa uwo mugoroba baciye banjana mu muhana mu rugo kwa mwene wacu kuja kugwarirayo ntonda kwa muganga. Sinabaye ngikogwa. Nukuvuga naho utabaye ugikogwa ngira ngo wavuwe mu bundi buryo bw'abaganga nyene kuko urumva ko bagusinzirije nibo bazi ivyo bakoze kugira ngo ushobore gukira ubwo buragi nyezina. Mu ncamake uko vyagenze we wamaze kubona ko uburingoti bwijwi atakibazo bufise bahavuye bandeka. Namaze kundeka bampaye utunini tw'ububabare tudashika twa tunini 10 iso tunini bampaye. Rero gukira kwanje nibaza ko kutazananye kuri ivyo binini ahubwo ari kiganza c'Imana cagaragaye kuri jewe kuko uko vyagenze byagaragajwe ko ari Imana iri mu ruhande rwanje. Ndumva rero yuko Imana yagukoreye ibikomeye cyane Ferdinand Sinzoyiheba aho Imana yakwiyeretse ikagukiza uburagi. Mbega muri ico gihe cayo mezi 5 wari urwaye mu kibano bagufata gute? Ku rusengero hoho wafatwa gute ugereranije n'igihe wari waramaze ukomeye? Mu ncamake mu kibano ntivyari byoroshe kubera ari kibazo cyagiye kunshikira nkuze. Nari mfite telefone nashobora kuronderwa n'abantu batazi ko mfise ico kibazo kugira ngo dushobore kuvugana cyari ikintu kigoye. Narashobora guha abo turi kumwe ngo bitabe hajya mujya mwanya ikiri kirasona nkabanza kwandika mvuga ngira nti itaba kubwira ico agomba nawe uraheza umbwire hama ndakwandikira ivyo umwishura. Mu kibano rero ntivyari byoroshe urazi ko abantu tudafise imitima imwe hariho abemera kwakira telefone yanje bakitaba n'abandi nabo harimo uwo twararana namuhaye ngo yitabe ari mu ijoro acarambwira ngo duza volume wiyitabire aranka kwitaba. Namwandikiye ndamubwira nti iki kibazo sico niteje ariko nibishikira bose. Uyu munsi urashobora kuba ukomeye ejo nawe ukaba umeze ukundi. Nikubwira Imana ikubabarire. Wa muntu araheza gutelefona ntiyabakiro nkumwitaba ndamwandikira nti kubw'ikibazo cyo kutavuga mfise ni wandike. Ku rusengero naho cyari kibazo kitoroshe kuvugana n'abakozi b'Imana mu buryo bwo gutunganya canke kwatura uko nabo nyene ukuvugana kwatwe nabo
twarandika. Yego narandika nabo bakaca baca muri uku gutwi kumva bikeya bakanyishura. Yego rero iyi saha turiko tuyaga Ferdinand Sinzoyiheba, urashobora kuvyemeza neza ko ushobora kuba warakize neza, haba mu buryo bwo kuvuga aho biragaragara ko ariko baradukurikirana ariko barumva ijwi ryawe. Yego cyane. Ngira ngo no mu buryo bwo kumva, kuko nibaza ko turiko dukoresha kuvuga, kuraba no kumva byose. Nibaza ko uyu mwanya turiko tuyaga ubwo mu matwi yose urumva. Yego cyane. Imana yagira kiza kimwe kimwe. Yaratanguye irankiza amatwi arazibuka. Ndayibwira nti ko ibyambere ugikuye mu nzira, ndizera ntakekeranya ko nijwe uzora insubiza ngasubira kuvuga, uko muri uko kutavuga kwanje hari icyo nasezeraniye Imana, hari icyo nabwiye Imana niyabinkorera ko nanje nzoshira mu ngiro. Yego. Nimba atari banga ico kintu wasezeraniye Imana urashobora kukivuga kugira ngo ariko arakurikirana Radio Voix d'Espoir Jiremesha nabo bongerwa inkomezi, kuko hari indirimbo ivuga ngo ubonye Yesu amaze kugukiza ni wigungana ivyo yagukoreye. Muri ivyo yagukoreye nimba atari banga muco wari wasezeraniye Imana urashobora kukivuga kumbure kugira ngo gifashe nabandi. Murakoze cyane. Ico nasezeraniye Imana kuko muri uko kutavuga kwanje narahuye n'intambamyi nyinshi zo mu kibano. Abantu baramparira ivomo, barankumira kubera bitari byoroshe ko tuvugana. Rero haraje umwe mu bo dusengera hamwe araza aranshinyanga, kumwe Penina yahora ashinyanga Ana. Aravuga ngo asanze aho ndi navuye muri wa Karede, aravuga ngo mbega ko wabaye nyamuragi uzoja kuba pastori gute? Numva ndababaye, umva ko nari mu bihe bitoroshe, sinari gutwenga, ndaremira ndahora. Sinaba nkimwandikira. Aca arasubira aturikisha agatwengo, caravuga ngo mbega ngo ko mfise abiwacu bafise aho bakorera intebe, ibikoresho byo mu nzu, ati nta kuntu no gukoreshereza amabeki ye ko wabaye ikimuga, kuko inyuma yuko bahejeje kunsinziriza byaragoranye cyane kugira ngo anesthesi banteye imvemwo. Ukuboko n'ukuguru vyaciye biba paralize. Byashoboye gutwara igihe kinini, kiba cyatwaye nk'ukwezi kurenga. Niho rero uwo yaza kumbwira ngo ankoreshereza amabeki ye. Kubwayo majambo abiri rero numva araremeye, nca ndamwandikira ndamubwira nti Imana niyabishima ko nja kuba pastori izongoborora ururimi subira kuvuga hamanje ngena ndayikorere. Nikigira kandi naco niyo iyi si subumuga nagize, ni ingwara bisanzwe ishobora kuba ameze uku uyu munsi ejo nkaba nkomeye, nta mabeki ye nshaka. Ikigeretswe ko ntiyaba zari zikwiriye. Abadokiteri umudokiteri yaramaze iminsi ariko arankurikirana, aba yarazinyandikiye bakazinkoreshereza. Rero ntazo nshaka, nuzirekere kuko narabona ko aje kunshinyanga, aje kuntwenga. Mbega ico gihe nyene wari kuratubwira umaze gusinzirizwa ko hageze igihe wa paralize, mbega wabaye paralize ku ruhe ruhande? Cyane kugira ngo bariko baradukurikirana bumve ko nimba warabaye paralize, nimba ari mu ruhande rw'iburyo canke rw'ibubamfu, ko goba gwari rutumberanye na kwa gutwi kutumva. Mu ncamake ugutwi kutumva kwari ukuryo. Paralize yafashe ukuboko kukubamfu no kuguru. Ukuboko kwari kwikunje kandi kwavyimvye cyane. Ukuguru nako nagenda ndakwega, nta nkomezi zari zirimwo, cyari ikintu c'ikigozigozi. Sinashobora kugenda byoroshe, ntafise uwumfashe. Inyuma yo gushinyagurizwa na bamwe mu bitwa ko mwakorana ibikorwa vy'Imana n'uwo mukorana, mbega umaze ukagirirwa ubuntu ugakira, wahavuye uvyifatamo gute? Ubwo muntu waramwegereye muratunganya, murasabana imbabazi, amubwira ati rijya n'ishure kumbure nari ndimwe ry'iwanje,
nawe ni waruzi ivyo ukora, ni waruzi ivyo urimo, nkakume Yesu ari ku musaraba yavuze ngo data nubaharire kuko batazi ico bakora. Wowe uba umaze gukira wahavuye uvyifatamo gute imbere yiwe? Mu ncamake maze gukira naho ntarashikaho mvuga ingene nakize, uwo muntu ntivyabaye bigikunda ko dushobora kubonana, ntitwabaye tukibonana. Yego. Amaze kumva yuko nakize yarashoboye kuva aho yaba aragenda, amara ikiringo kingana n'amezi nari maze ntavuga atari muhira, yagize kugaruka haciye igihe. Yego. Dusabe rero abari mu buhinga bw'ivyuma abatumirira amate mu kuduha akaririmbo gatonya kadufasha kugira ngo tubanze tunywe amazi canke turuhuke gato, hama kugira ngo tuze gushishikara tuyaga n'abakunzi bacu, kandi n'inyuma yaho turaza gushishikara tuyaga nabo, kandi nabo bitegure abaza kutwakura batubwira ukuntu bariko barakiriye intahe ya Ferdinand Sinzoyiheba, n'ukuntu bariko barabona ivy'Imana igendera bakorera. Reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate. Turashishikara tuyaga n'abanywanyi ba Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha, twongera tuyibutsa ko turi mu kiganiro cyo gushinga intahe, aho jewe Desire Bigirimana asanzwe ndakibategurira, turi kumwe n'umutumire w'iteka Ferdinand Sinzoyiheba, akaba ariko atuyagira uko Imana yamukijije uburagi, akaba asanzwe avuka mu ntara ya Bururi Ikiremba, akaba asanzwe ari umukristo mw'ishengero rya Pentecote Igihanga, eka mbere ndetse akaba yigisha muri Centre Kanura, ikigo gisanzwe cigisha abagendana ubumuga bwo kutabona Igihanga. Ferdinand rero ariko aratubwira uko Imana yamukoreye ibikomeye cyane kubijanye no kumukiza uburagi. Urashobora rero kuba uriko uradukurikirana nawe tuguha nimero ushobora kutwakura ko kugira ngo tubwire bimwe mu byo uriko urafashwamwe muri iki kiganiro. Ni 62 22 55 96 62 55 kugira ngo muri uyu mwanya usigaye w'iminota 10 dushobore kwakira n'umuntu umwe canke babiri, ariko dushishikara tuyaga na Ferdinand. Ni Radio Voix d'Espoir Jiremesha turiko turayagira ko mbega Ferdinand ubwo wahavuye ukira neza bije gute mu ncamake, mbega hoho uwo mwahavuye mwubakana mwatoranye gute, nimba mwatoranye utavuga mwatoranye uvuga, byahavuye bigenda gute mu ncamake? Mu ncamake twatoranye haciye ukwezi kumwe, hari haciye ukwezi kumwe dutoranye, niko guca mfatwa n'ikibazo cyo kutavuga. Yego.
rero maze kumva ko bigiye gukomeza ko kuba ntavuga naragerageje kumwandikira ndamubwira nti ewe ibyo twavuganye ndabona ko bitagiye kubandanya bivuye kuri uku kuntu ntavuga ntuzoshobora kubana n'umuragi nawe uvuga ukaronka uwundi urigira yagerageje kumbwira avuga ati pastori mukuraganisha abageni avuga ngo muzomukunda akomeye canke niyo azoba agwaye canke uko azoba ameze kose ati rero nawe muri uko kutavuga kwawe tuzobibanamwe amahoro uko nyene nutekane. Ego ndumva ko iyo mufasha wawe yahavuye gutahura mu nyuma mwongera murabana bigenda neza uvamwo hagera igihe uvuga mbega nizihe namba mu ijambo rimwe wabonye abaragi bashobora kuba bafise ugereranije n'igihe wari kiragi n'igihe wisanze wasubiye kuvuga nizihe namba waronse wabonye abaragi bashobora kugira mu ijambo rimwe mu ijambo rimwe intambamyi bagira baripfuza kumenyesha ikintu canke gusaba ikintu bikanka bivanye n'imvugo zabo zitaboroheye canke zidahurirwa ko n'abantu bose. Ego mbega gukira kwawe nyezina kwaje gute mu ijambo rimwe? Mu ijambo rimwe gukira kwanje nari mvuye mu masengesho y'abasenzi ku rusengero. Ego ngeze mu kayira hari amasaha y'umugoroba ko basengera abagwaye masaha ya saa 11 z'umuhingamo. Ngeze mu kayira rero ntashe ntavuga kwa kundi nyene bari kuheje kudusengera aravuga ngo genda amahoro y'Imana. Nanjye numva riramfashe mu mutima. Ngeze mu kayira numva hanjemo indirimbo irancanira ngerageza kuyiririmba bikanka kudayiririmba kubera ntavuga ndahatijwe biranka. Ngeze imbere niko kuca mbona ngeze ahantu hari igiti mbona kana kicaye mu giti. Yego ako kana kicaye mu giti numva ndacaniriwe na nyandirimbo ndayiririmba ijwi rica riraturika rirasohoka. Risohoka ari ijwi ry'umwana w'umukobwa. Yasohotse ijwi ry'umwana w'umukobwa. Cyanabwira Imana mu mutima nti ntaco uko ryoza kose ndabigushimiye. Ngejeje kumva ko rije niko kuca mpamagara Yesu inshuro zitatu. Ndahamagara buke buke ndaduza akavolime gatoya ndasubira ndashira hejuru numva birakunze. Nti Yesu ndagushimiye aho bigeze ni heza. Amena. Nigiye imbere rero kakana sinasubiye kukabona kaciye kayonga. Kamaze kuyonga uko duhura n'abantu bari bamenyereye ndi Nyamuragi ko bari bahevye Ferdinand bahamagara Nyamuragi. Bumva ndabavugishije birakunze ati wagize ijwi ry'umukobwa ni byose ndabishimira Imana uko bamvugisha rishikara kuza ndahava ndashika kuri rimwese muri ko muranyumva ko Imana ishimwe. Ego cyane Imana yarakoze. Mbega iryo jwi ry'umukobwa hari maranye igihe kingana gute nimba atari banga? Nimba atari nta banga ririmwo nari maranye amasaha makeya uko yari 11:45. Ego gushika saa 5 z'ijoro kubera abantu bo mu gisagara n'abanyeshure baragirageje kugira umunsi mukuru wo kuririmba kuva izo saha nyene gushika saa 5 z'ijoro nabo hanze barimwo baje kuraba igitangaza Imana yakoze. Byashishikaye kuza iyo gikwi ry'umwana w'umukobwa ryamaze amasaha makeya. Ego iyo bashika nko ku masaha 4 canke 5. Ego ndumva ko Imana yagukoreye ibikomeye cyane. Banywanyi bacu rero nahanyu ho kwakura ku 62 22 55 96 kugira ngo mutubwire uko muri ko murakira iyi nahe ya mwene data Ferdinand Sinzoyiheba aho Imana yamwiyeretse ikamukiza uburagi. N'umwanya wanyu rero muri iyi minota mike isigaye kugira ngo mugire ico muvuze kuri ibi Imana yamukoreye uyu mwene data. Mbega umunywanyi ku murongo. Allo ndabona umunywanyi wacu aciye agenda ariko twizere ko allo ndabahaye muhiriwe. Amahoro cyane. Tuvugana nande muherereye he? Ni Nduwimana Claude aba ngaha mu Nyambuye. Yego nariko ndakurikirana ico kiganiro ca mwene data Ferdinand yagize ingorane.
Ego ramutsa Ferdinand. Ferdinand ndaguhaye mwiriwe. Nanjye ndakuramukije. Imana kandi kugirire neza ifisi kandi no kuguma igukiza. Amen. N'umuririmbyi yaravuze ati umwasi gucira kobo Imana reka gucira icanzo. Amen. Iyo ni igisaba ariko baraguha. Wabikoze wese yasigaye yibaza icyo abivugiye. Kandi nkaba ntibutse ndagukeza ahubwo iriho n'Imana komeza kuzigama. Amen. Ego mugire umukobwa mwiza. Murakoze cyane namwe abaho mu Nyambuye turabashimiye. Ego natwe turabakengurukiye. Murakoze cyane. Urumva rero ko Ferdinand Imana yagukoreye ibikomeye cyane, aho rero abatandukanye by'ukuri badukurikiranye biriko biragaragara ko iyi nahi yawe yubatse abantu batari bake. Gerageje kuraba n'ubutumwa bukomeza kuguma bwandikwa ku nimero ya Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Ndero mushishikara kutwakura abanywanyi bacu mutubwira uko muri ko mwakira kino kiganiro. Allo? Ego. Niriwe. Amahoro cyane. Ndaramukitse umutumire Ferdinand. Nanjye ndakuramukije. Nanze ndafishe uburwayi maranye imyaka 4 bw'ubumuga bw'amaguru. Ego. Natwe twafashe uko nyene giturumbuka. Ntazanganya nigeze ngira. Ego. Nasaka ndabatera isengesho muzosengera. Ego nizera ko Ferdinand agiye kuzogusengera na cyane cyane ko atakinanira Imana. Ego menukuri nta kinanira Imana kandi ndumva nabonye ko Imana yamutabaye ubumuga bwo kutavuga. Ego no kutumva. Dore umugire umunsi mwiza Imana ibahezagiye. Namwe nshuti. Turabona ko umwanya uriko uriterera ariko ufise ico wunganira urashobora kutwakura muri iyi minota mike cyane isigaye. Mbega Ferdinand nakahe kamuhotera abantu usanga bakengera abagendana ubumuga? Ndabona umunywanyi ku murongo. Allo? Ego turakumva. Amahoro cyane, tuyaga nande muherereye he? Hanyuma no kuri iyo nayo. Ego. Gerageza uzimye akaradiyo. Ego zimye akaradiyo kari ruhande yawe hamuvuge. Umunywanyi ndabona agatelefone karamugoye. Mbe nakaye kamu rero Ferdinand sinzoyiheba wotera abantu usanga bakengera abagendana ubumuga canke ugasanga batabaha agaciro, ugasanga canke umuntu naha agaciro ingingo Imana yamuhaye akitwara uko bidakwiye, yabasenga canke adasenga, nakaye kamu batera? Mu camake akamunotera abantu basanzwe bakengera. Allo? Ego. Allo? Turabaramukije muri studio Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Amahoro cyane. Hanyuma natwe twaba turumva icyo kiganiro. Ego. Ego tumva ko Imana by'ukuri yamugiriye neza kandi Imana imuhezagire cyane. Amen. Ariko hari ikibazo bamubajije atatwishyuye neza. Ikibazo bavuga ati nimba atari ibanga yashobora kutubwira icyo yasezeraniye Imana kugira ngo imukize ibyo yari arimo. Ego twemerera akadusigurira icyo yasezeraniye Imana, icyo bavuganye n'Imana. Ego murakoze. Ferdinand ijambo ni gwawe. Murakoze cyane. Ego. Rero icyo nasezeraniye Imana nasezeraniye niyanyemerera ngasubira kuvuga aho izontuma hose nzogenda, ko n'abadayimoni babimenye yuko nari nifuza kuzoba pastori. Ni Imana niwanyemerera ngasubira kuvuga uzocu unyugururira ngende ndabishire mu ngiro, nanjye nje kugukorera. Nkoresheje ijwi abadayimoni bari baratwaye ukaburi inkomoreje rikongera kugaruka. Ego. Niyo sezerano nasezeranye. Nizera rero ko abanywanyi ba Radio Voix d'Espoir Jiremesha isezerano wasezeranye urishikije baryumvise kandi ko by'ukuri nahe yafashije abatandukanye barahatandukanye kandi ko abantu bungutse ibitari bike. Sinzi ko hari umunywanyi ku murongo wa nyuma ushobora kwakira, ariko ndabona umwanya wategekanije kino kiganiro usa n'urangiye. Reka twibutse abari ko baradukurikirana
dukurikirana ko twari mu kiganiro cyo gushinga intahe aho jewe Desire Bigirimana sanzwe ndakibategurira twari kumwe n'umutumire w'iteka Ferdinand Sinzoyiheba aho asanzwe ari umwigisha mu ishuri ry'abagendana ubumuga bwo kutabona igihanga muri centre Kanura niwe yari ko aradushingira intahe atubwira uko Imana yamukijije uburagi akaba yari asanzwe avuka Ikiremba mu ntara ya Bururi. Ferdinand Sinzoyiheba turabashimiye cyane. Natwe turabashimiye cyane. Yego. Nizere rero yuko abanywanyi bacu bagize ico bunguka muri kino kiganiro tukaba rero tuboneyeho n'akaryo ngira ngo kuko ndabona umunywanyi wa nyuma nitwamucira ku iteka reka tugende tumwakiriye. Allo yego turabumva muri bande muherereye he? Ndabaramukije mu izina ryawe. Amen. Nukuri uwo muntu nukuri aramfashije rwose ngiye numva na moto zakorotse n'inyota y'Imana yamukuye. Yego. Kuba Imana yaramwongeye iminsi yo kuba akongera kuvuga. Nukuri aja yikorera ndafashije rwose. Yego. Murakoze cyane kandi Imana uko yahoze n'ubiracakora n'abandi zobakorera. Amen. Twese turizeye ko izotugirira neza. Yego cyane. Ego nkuko rero twari mu kiganiro cyo gushinga intahe twamaze kubwira abanywanyi bacu ko twari dusa n'abarangije uwo yari uwanyuma twari ko turakira rero Ferdinand ko Imana yagukoreye ibikomeye cyane urashobora kurangiza no gushima Imana wongera usenga Imana na cyane ko Imana yabanye natwe. Murakoze cyane. Ndashimiye Imana ushobora byose yo yabikoze yo yabanye nanje ikanzigamira muri ico kigeragezo nkagisohokamo amahoro kandi ndashimiye cyane mboneye akaryo ko gushimira umuvyeyi wanje Pasiteri Ruzovio Fabien asanzwe ari umubwiriza ku ishengero ry'igihanga rya Pentecote kandi nkamboneye n'akaryo ko gushimira mwarimu yarandongoye ico gihe Samuel wakorera ku ishengero ryo mu gisagara ca gatatu. Abo bantu baragerageje kumba hafi mu bihe bitoroshe nabayemwo baramfashije mu buryo bwo gusenga no mu buryo bwo kwiyunguruza bagiye babana nanje ntibigeze bamba kure kubera imiryango yanje iri kure ariko bo bambaye hafi muri byose no kugeza n'ubu baracari kumwe nanje. Imana ibaha umugisha cyane. Ikindi ngiriye ko nshimira namwe ubwanyu ngaha muri studio mwafasha akanya mukadutumira kugira ngo tuze kubana namwe muri kino kiganiro ngo dusangire kugira neza kw'Imana. Namwe turabifurije kuzohabwa ikaze mu bwami bwo mwijuru. Murakoze cyane. Worangiza usenga Imana nko mu mwanya muto cyane kuko umwanya wategekanije kino kiganiro usa n'urangiye. Kaze musenga Imana. Mana mushobora byose turagushimiye kugira neza kwawe. Turagushimiye ko ari wewe ntango n'iherezo. Turagushimiye ko ari wewe waremye byose kandi turagushimiye ko ari wewe ukuranye ibihe ku muntu habaho igihe abari mu mahoro n'ikindi gihe abari mu kibazo kugira ngo umwigishe amenye kugira neza kwawe biciye muri iyo nzira. None rero turagushimiye ko abanye natwe muri kino kiganiro kandi turagushimiye ku byakoretse no kubafashijwe bose. Ibisigaye ushigaye kugirira neza n'abari inyuma yanje inshuti bene data bafise ikibazo cyo kutavuga canke bafise ikindi kibazo gitandukanye kibahagaritse umutima nabo nyene nkuko ukugira neza kwawe kwashitse kuri jewe nabo nyene kubashikeko. Uzoba ukoze ibisigaye usigarane n'abari muri kino gikorwa natwe tugiye kuva hano jane natwe ukugira neza kwawe kudushikeko ikirengeye byose tuzigamire mu gikorwa cawe ndetse uzoduha iherezo ryiza. Tugushimiye ivyo kandi turakwizigiye ko nibikurikira byose mu kwizera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Twari mu kiganiro cyo gushinga intahe jewe Desire Bigirimana asanzwe ndakibategurira mboneye akaryo ko kubikebanura. Tuzosubira mu kiganiro cyo gushinga intahe ku munsi w'ejo igihe cy'isaha 2 ariko atagihindutse isaha 12 turaza kubana namwe mu gushishikara duteramana namwe mushishikare kugira ibihe byiza na Radio Voix d'Espoir. Ijwi riremesha. Ciao ciao.
ikiganiro c'intahe